Turabona mukije mwese muko muradukurikirana Gen CV Mix kuri Kimamara TV hamwe kuri DCC hariko harabera ibikorwa byo guhana ubumenyi mu mugwi wateguwe na diaspora idasinzira. Ni igikorwa bariko barategura cyo gushira hamwe ugwaruka gose rufite impano mu gihugu cose mu bice bitandukanye, kuririmba, kutwenza, gucapa, kuvuga ivyese no kuvuga ibintu mwe nivyo. No kugira ngo ubwo gwaruka gwisange mu mugwi umwe rukorera kuri topic imwe ivuga ngo inkingi imbona kazoza. Ni kiro bariko barakorera ko bavuga bati amahiganwa amaze gutangura, abanyempano bose bazohiganwa, hama mu ntara intara yose igendera serukirwa, hama kuri finale abazoba babaye bambere bahabwe akanya keza ko kuja guserukira abandi no kuja guteramisha aba diaspora muri Semaine de la Diaspora. Rero nkuko meko murabibona hano ibikorwa byari birangiye, nshamvuga terekana ikubite ngahanya mbanze mvugishe mu president wa diaspora canke mu urongoye diaspora Samuel, reka tubanze tumuhakanya. Murakoze ndabaramukije, nkuko mwabibonye kandi mwabikurikiranye, diaspora Ndundi twarateguye ihiganwa twise inkingi z'imbona kazoza event 2025, aho tuvuga tuti Uburundi bwarashize ahabona mbona kazoza igihugu, aho bavuga bati Uburundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Diaspora rero twabonye neza yuko twoshobora kugira ico duterereye kugira ngo dukore ibishoboka byose abarundi bose baba hanze y'igihugu eka n'abari mu Burundi bamenye, batahure, bongere bazirikane ivyo mbona kazoza. Naho rero twebwe ikituraje ishinga no gukora ibishoboka byose mu mbona kazoza tuyibone yabaye bitakiri indoto. Hanyuma kandi ino nama twari kumwe n'abandi baje baserukira runo rubanza mu ntara zitandukanye zose kwa zitanu. Naho rero twashimye kwicarana kugira ngo tumenyane, twigishanye, dutahure kumwe rino higanwa, hanyuma dushireho amakomite abitegura neza. Mu minsi rero tumaze ngaha twariko turigishanya, duhanana n'intumbero kugira ngo abari muri kino gikorwa bose nk'abarongozi, nk'abagize komite idufasha gutunganya ibikorwa mu ntara, bose bazi ivyo turimwe n'ivyo tugamije, hama batahure neza ivy'imbona kazoza nibirimwo nibigize nico umurundi akunda igihugu wategezwa gukora, yaba uri muri leta, wikorera twiwuri hanze y'igihugu canke undi murundi wese. Bongereje ikiringo rero kugira ngo abagomba kwiyandikisha bose bagume bahamagara ya nimero nyene 7715 bandike message canke bahamagare canke barunke kuri WhatsApp kugira ngo bashobore kuja mu bahiganirwa ico kibanza nkuko twabitegekanije. Hama ntabwo byahariye ngaho, twafashe kano kanya turavuga tuti reka tugende turabaza abantu bandi nabo batubwire ni gute bavyakiriye, barasanze bakora iki, baje hano gute, ni gihe kibapusa kuza ngaha. Reka tubaha kanya mwanze mwumve ico babashikiriza. Amazina nitwa Alexandre Niyubuntu, akaba ari jewe ndamutswa komisiyo, akaba nayo iyi ariyo ihayitegura musi mukuru cyangwa twavuga ati ni event nayo, iyi nayo akaba ari yo gushira mu ngiro imbono y'integuro y'imbona kazoza ya 2040 kuri 2060. No kuvuga 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. No kuvuga rero kuno munsi kwigerekezo hejuru twariko twegeranya abantu bavuye mu ntara zitandukanye, no kuvuga twafata kuzi nta shasha zagutse arizo Bujumbura, Gitega, Tanyerera, Buhumuza na Burunga. Twegereje abantu bazodufasha kwegeranya ugwaruka, kwegeranya abantu bose bazoba bajejwe kusensibiliza, kuvuga imbona kazoza, abana bazobishisha mu mpano zitandukanye, kila muntu wese yerekane impano yiwe, yerekane ico yoshobora gushikiriza kugira ngo abene gihugu, kugira ngo abantu babone ico bakenewe wari wese ico ategerezwa gukora kugira ngo dushobore gushika kuri iryo hangiro imbona kazoza ya 2040 kuri 2060. Nitwa John Duwimana, nkabandi mu diaspora wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, etabita Nevada, ville ya Las Vegas. Nkabandi ino naje kugira investissement ya 5G, kuko mu bizanye n'imbona kazoza tekinoloji ni kintu biri mu nkingi
zitanu zimbona kazoza. Nico gituma turiko turoganiza nk'abandi muri Comité National yo kuorganiza iyi mbona kazoza event, kandi nk'abandi muri commission ya technologie au niveau international. Ubu tumaze iminsi tworganiza turiko turagerageza gushira hamwe ivyimbona kazoza. Rero tukabona ati reka dufate icambere tuba bambere tumenyesha tukwereka abene gihugu iyo mbona kazoza, kandi nico twoterera nico bene gihugu boterera. Cyo givuna tworganije iyi première edition inkingi zimbona kazoza izotangura le 16 juillet kugira ngo cikwirikira ayandi mavenema ngahe dufise azohuza aba diaspora bose bo kwisha. Twana Nadine ndi mu rukundo, ndo membre naje mu huriro ritegura inkingi zimbona kazoza. Ubwa mbere mbanje gushimira diaspora yo yiyumviriye gutegura iki gikorwa cerekeza imbona kazoza bagashigikira umukuru w'igihugu. Ubundi ntidushobora kwibaza yuko ari aba diaspora bo hanze gusa, kuko imbona kazoza ni ya jewe, ni yawe murundi wese uri ngaha, ni ya twese n'ugwaruka rw'ejo hazoza bwo gufasha kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere no gushika muri 2060 tumeze neza twese hamwe, kandi birashoboka. Wabonye ibikorwa biriko biragenda gute bivanye n'ihangiro turiko tuyumvira ukarabaho tugeze ubona ubigihe kizere? Icizere mfise ubwa mbere nashimye kuko nasanze twahuriyeho n'abantu bavuye mu ntara zitanu zose z'igihugu, ko ari abantu bafise inyota y'imbona kazoza y'igihugu. Ibikorwa bimaze kurangira, abantu bose bari hano, yaba babatowe mu gihugu, yaba aba diaspora n'aba bandi bose abanyamakuru, byarangiye bariko barivunana umusase bakina udukino babyina batamba batarika. Biza guhera rero tuko turafata akavuna amasase nko murabona ngaha. Hama kandi tubakangurira mwese mu kurikirana ibiganiro tubashikiriza, nimbuze umunyempano ari ahantu adafite telefone mubwire buno butumwa mushikire inimero zo kwiyandikisha nkuko twari tubabwira nizi. Hama ushaka kurandika message, ushaka kura telefone, ushaka kuracha kuri WhatsApp, hose twabivuga ko ufise impano baca bagushirako, no kuvuga bazobandika kugeza igihe bazobabwirira ko vyahagaze. Nibaza ko aho ibitigiri bazokwiza bimaze gukwira, dufate ngo Bujumbura barafise igihe bazohagarikira, mugabo nk'abaruguru kubera ko mu ntara zo hagati kubera ko abanyempano ari igihe batabimenya gusanga haje bake, bafashe ingingo yuko muzobandanya mwiyandikisha kugera ku munsi wo gutangura ihiganwa. Rero ntimucikwe n'aya mahigwe, hari igihe amahigwe gutwengera rimwe, amahigwe aza kumwe rimwe. Tukunda kuvuga ati isi konkeje mezami kwega ningoga kubera ko ntabwo ari mama isi guhaye amahigwe aza rimwe. Profita abana ba diaspora ejo kwisanga impano yawe yageze kure, yagutunze abana bose izi zose mubona zibika zaramagi, no kuvuga barafise aho bahereye. Rero kubganje ubutumwa ndabashikaniye nawe kubonye butora ubushikanira abandi nabo babushikanira abandi kugira kuri wa munsi twese duhurire hajya ahantu nyene batubwiye. Ibanza vuba cyane muzotangura kubimenyeshwa n'ibindi byinshi. Gumiza gusa muze murakurikira ibiganiro tubashikiriza, everything byose muzobimenya. Nizere ko rero muguwe neza, ameze neza, Amerika iragenda fresh, nanje meze neza, murakoze cyane. Diaspora y'ibikorwa agafasha neza, diaspora idasinzira, diaspora y'ubumwe, diaspora y'ibikorwa. Merci beaucoup. Machine.